Uko nini? Nkotanyi kwanza ni nini? Simbizi wasema vumba muramuzi? Ndi nkotanyi je. Uriye. Uzokwigana zofunga. Unataka kuniita mimi nkotanyi. Kuyahe mateko simbizi yako yahe kubiye umuntu amwiganya chafunga. Nkotanyi ni iki? Inkotanyi ntayuzi. Ni iki nkotanyi? Ni nkavya byaraniranye ko buryo umuntu amwiganya chafungwa kandi afunzu. Ntazoza kumubwira ngo ingumba nsabira ikigongo. Unakijua. Yes, nkuko bisanzwe no munsi nakomeje nge gusa narekeye abapeti bakore. Abapeti batumike. Sasa ni badogo na baachia terrain. Yojone. Tumetaka nende mu studio ni flow, nende ku media ni promote, nende video ni protafu abandi bacha baho. Tunafona bacha nayo ba enjoy. Wanaipiga nyingine kazi. Nabo bakore. Wewe usiku nakwenda kumfumu kufanya nini usiku? Oya buzeti ivyo by'abapfumu akona problem. Mfumu ni sawa. Enda kwereke. Nta majura abana bashaka ama concertina bakiya mu makura ndani kwikingira bigaze kukoze ko cupfa mbwa ngo ndakubwiye tugende ndagura urugombe ko rugombe kuraruzi Tarujuaje Tarujuaje Taishika naendelea na sasa apa aitatingizeka nigire kibazo aha ni bagufunga uri nagufungisha yuko iganye nuzo cyaba baza abantu hangaza ngo bakundishe ngo barundi ngo dukunda ibyacu ushaka dukunda ibyacu uri kurarimba by'abatanzania ka dukunda iby'abatanzania bagize original ushaka dukunda iby'iwacu ngo tujana nibihe mu fete y'amapiano ngo nibihe ushaka nkunda amapiano hari ayavre muri South Africa toka nja numva ajya Yes, bakunze ba Shali TV sava mumeze neza murakomeye El Maro mwari mutari bwiwanyu ndameze cool ndameze bien ndibaza aho ndi mubonye imodoka ari mucamo ya mweneye cyane hano turi kumwe namubona mzazi ni aje bro fresh meze neza wapi ndio mnakula mnakawi utaweza basi mvu imenyesha papa nisame basi sasa ni aje hujamaliza 20 hapa unamusi dokora nk'inkota yenyene kama kawaida inkota ubu ni mwisimbizi uzomwigana azogira iki Yes yo nkotanyi acha kunita mimi nkotanyi hapa uko nini nkotanyi kwanza ni nini Simbizi wasema vumba muramuzi ndi nkotanyi je uriye uzokwigana zofunga unataka kunita mimi nkotanyi kuyahe mateko simbizi yako yahe kubiye umuntu amwiganya chafunga nkotanyi ni iki inkotanyi ntayuzi ni iki nkotanyi ni nkavya byaraniranye ko buryo umuntu amwiganya chafungwa kandi afunzu ntazoza kumubwira ngo ingumba nsabira ikigongo unakijua safi ndo bafana itama nkotanyi kabisa ni aje sasa rero no munsi je nitwe nkotanyi rero uno munsi genda kubatije inkota maze nasimbizi yose ari mu no munsi yongera inkota buje nkotanyi siza FPR nonjane hiyo yose biju si FPR FPR sabazi nyiti mbonera kure FPR twara mu Rwanda minite mbonera kure imbonesi kubera inkotanyi ndire ni biyana ya parti twari igihugu he mu Rwanda kujya ba Harmonize kure bako mukonde gengi Tanzania nturabona bako mu CCM fresh CCM CCM ni twara he muri Tanzania na si hapa tuko barini mbonera kure sasa basi premier kwa hii zamani kisazi sana hichi ni parti du peuple ni mzee wa kusundura sasa bros kusundura kwanza maana yake nini wewe baza ko gusundura bisiguri chonzi niyo mpamvu nakiwaje niyo nakimana yuko je mpamvu ndayikubajije sindo bitu byako ngo yera munde yavuramye ngo ngire nsundure ngo ntago gusundura ashaka kurikoresha ugomba gufungura nta imodoka meje kuyisundura ubu ngomba ngende kare wagira usundira kino ubu nayi nimo natumia tu popote ponataka muri moya mbiri shaka na moya mbiri asundura ni Simbizi igeze kuba umuririmbyi ndetse mu myaka yakera nkuko twayibonye turumva neza ko afise histoire nini cyane kandi ndende iyo sigura mbere n'amasata tagahera ariko sivyo dushaka gushikako cyane ariko tugomba kumenya kwanza kahise ka Simbizi yakubatse gute kari keza cyane kari kwa kabaya mpaka leo ni pabaya so tunaumia
achasha unaumia na uko na kebo uraza abantu bahangaisa hapa hawana hata hii ndinga ya kwa deplace ila polisi yashimamishaki ababona umengo ni pina riko riragenda mwibarabara yivita amadokima yayo mze lakini sasa biti bishaisha probleme sindo nakwambia tunaumia unaona ni achasha sasa brother kubera ko muziki wawe hevya kwanza ndio kitu cha kwanza kikubwa Junice yako kuwa na flow kubwa siyawe sikwa kweba muziki n'abanya muziki ze ega umuziki kukweba sima koko none amiri ko ataririmba ko no babeshejwe no muziki baba balandres beko bataririmba ko babeshejwe no muziki ega manu muziki ni muziki mugabo umuziki waburirimba uno munsi gukubeshejeho gute nimba utaririmba kwera journalisme canke ari ibindi biki journalisme je ndigera nkora je yarase uko director mkubwa you know nabiyo azo umuziki uzuka uheba utoheba afunde wapi hakuna nafasi ya kuenda yes nkuko bisanzwe no munsi nakomeje gusa nareke abapeti bakore abapeti batumike so ni badogo na baachia terrain yojoni tumetaka nende mu studio ni flow nende comedian ni promote nende video ni protafu abandi bachaba huko tunafona baachia nayo ba enjoy wanaipiga nyingine kazi nabo bakore ariko kandi attention ubuzi bwose barashobora kubukora nimba ubona yuko mwanya ubifite sisemu ya utafuta sisi nikunda gari mwana kugira ati jewe akazi ariko kose we isifite niingize tu franga tunatumika sisi nikunda uno muse simbiza hagaze he na he make tumva ko uri hane nyene passport tu mze baba nsanze nibereye mu bwenge bwanje bwo mw'ijoro ko bivini ko mwakiriza usiku usiku waje akiriza usiku ndo akiriga arenge pete ngoma nje kona Sasa tuende tunapiga zetu content maisha yaendelee. Ndio nataka. None kugira ngo sindagucereze ngo havu nyidogera ngo wanjereje. Guys mimi sinakusandukia mimi nasema mimi ndo nimekuamsha nishukuru. Saa ngapi? Kujama saa ngapi? Ntaza wajyana. Oya mvuzu. Umvye saa ngapi? Si saa 10 hivi saa 11 na saa 10 mtara paka saa 11. Ndio mbavuze ko turi nkotanye ndahi. None oye cyabibaza mwijora bayagiye. Jamaa wanatumikaga usiku mchana anashinda na lala. Wanga wala. Ama content turige wewe ndi kumupfumu. Tena sha. No gupfumura kubitinyagara byemba mbaya. Lakini simbisi banega system yo kugira ku rutaro. Apa tukiringa hari abantu benshi bavuga ko ubufumu atari ntuzenya atari kacha akacha umuni kacha ngo ariko ngo ni ibintu sasa abantu benshi bapinga cyane bipinga n'abakorana n'abakoroni none ko enda kwereka umupfumu mu kirundi kizavuga ati ngo umuganga w'ikirundi siko bamwita umupfumu atandukanye n'umurozi umupfumu s'umurozi umupfumu uragenda akakuragurira kujya ugenda kuraguza kwa docteur muri consultation mu kirundi ni kuraguza dogite ndagurira ndamene ku mutwe emeze uko nuko okigenda ufate paracetamol nibi ico kibazo ufise niki kwera aba yaravyize none hajya bugiye igihugu cyacu kirabemera hari abapfumu bemera abapfumu bafise impusha yari nakona byo tuwe minareti na nijuo atumika kazi hareze rega ubupfumu si bubi no ntibavuze imiti y'ikirundi na leta okay uzagenda muri Zabu imwaro bariko baratera imiti y'ikirundi bariko barapima izi aya maboro bama batera ma aloe wabona ntirivuza aloe aloe ibintu ze ibihere iki wewe usiku nakwenda nda kumufumu kufanya nini usiku oya buzeti ivyo by'abapfumu akona problem umupfumu ni sawa enda kwereke nta majura bana bashaka ama concertina bakira mu makura ndani kwikingira bigaze kukoze ko cupfa mbwa ngo ndakubwiye tugende ndagura urugombe kuraruzi tarujuwaje tarujuwaje tumia amabigombe ko korosha urugombe ko kama ivuwe urashaka kubufisa imikoshi ukora ibiganiro vyawe bitaronka ama views uza gusenga gutwara gusa ahantu bana ku kidogo tu babu sunipeleke ali watupeleke basi Ege matuza idogera umuntu araja kubapfumu ngo baraja kubapfumu nawe jayi nami naenda Nuba kuno musi simizi bura abeshejeho n'imiti y'ikirundi sasa mu buzibyi wanaenda gutafuta mikombeko yake kama kawaida babu cyo n'umuntu azonyurira ko nzo gusundura ya jambo rumba ko rikoze neza gusundura Mike utamuroga Mike utamufereka quelque chose bana mimi mwatanipanda eko
changende imwaro kwanza sinzo indamuno ikiri nkuba ni paka. Sasa uno munsi dusanzwe turiko turabona cyane abaririmbye hirya no hino bagenda baca mu ngorane nyinshi zitandukanye Baroga bafungishanye. Aba baza yuko naragiye ku mupfumu akampereza umuti wanje baza yuko je nkanje noneje ko bataramfunga. Barabikorera iwanje. Kakingorongoro wale nikawiye basi. Itakusaidia kubisi. Sasa sasa tuingie twende au vipi? Tushuke. Taishika. Tunaendelea na kazi. Hapa haitatingizika. Nigire kibazo. Aha ni bagufunga. Nina kufungisha ipo iganye. Sasa aha rero no musi rero nguzo mwiga nazofunga no musi ndamwigaye kamata nifunga kama ngo renda mwiganiye kuri wenyene sasa utanifanya nini Afungwa. aba unifanye kitu guys au ni afu mzee image kali nakubali ndaona utumike hii system Cyo sana uko iwanje ndi aranje kasanyene unavuze inkotanyi ndi aranje salamu yanje kasanyene n'inkotanyi Shaka nda igiri salave yangu hivi ni kali yako hivi ni kali abantu bazavuga ko nkoresha telefone sasa kaka wewe kwanza nifunge mura kontaye hapa tuyamaliza kufunga wa Kes bakunze ba Charlie TV umeze neza no musi yenda ni system ya moya mbili kwa Buda leo na mtu wangu kule nyuma anaonekana unaniona salimia basi watu wako ngora mutse basi abantu babo yo murameze neza muko vizuri jamani uyu ni abari behind the camera Ali Daud uno musi ninuzega ni mode selfie na mu cameraman dukeneye sasa uno musi rero tugire tumwatake sasa simbizi turi babiri toto mbira hapa yani asitucharuke mimi na wewe yani hapa hawezi kwenda sehemu kabisa umeona sasa hapa simbizi tunamofisi uno musi turi babiri ni cameraman ni journalist wote leo tunampiga maswali simbizi mpaka sasa kieleweke sasa hakuna cha behind the camera sasa inakatara kuwaka sukume babwi kwari zamburumburu zabaja Ali wewe ulikuwa na maswali ya simbizi muulize leo ni muda wako uno musi cameraman ni wabazi bibazo Jende ngaha yani mumbazi vyamushanga wewe baza tukoma kwanza tumenye ubucuti bwa Landry promoter na simbizi apare yo ko wagiye ukamukorera ineza ukirukanga mu kibazo ciwe cyo yarafunzwe kiriya gihe agafungurwa yasundutse akava muri yombi uno musa kare kugwa vyari kuba ibintu bisanzwe bigahera umwe wese akabana n'ubuzima bwiwe ariko dukomeza kubona ubenga hari ibindi bintu bitandukanye bituma simbizi na Landry promoter bakuma bari hafi cyane gose kuruta abandi bantu namona Beni niaje umeze neza bana na hivi bosi wako anakufichaga ubu nguja buja hii nguriya none wewe unaenda kunafanya kusema barabara umve vitu gani wewe puta umwita buja Beni niaje fresh kweli umeze neza iraza neza kweli unaenda wapi sasa bila rantira tu kazi sasa uni vitu gani huyu cameraman cameraman dande mbiko sasa mimi niko fresh moya mbili moya ache ubone ibintu byo gusundura maze mwe poa fresh wabonye ko bose twatwibanye neza apana bire ya nani kanyoshi isha kwa site ya entertainment tu kweli entertainment usano ko ndi mu kuhava sasa tuambie sasa jewe abantu bose tubanye neza unaona na kabeno shingako igira kibazo kana baje atebana mavumba vipi ndagataba none utubona beno shigeze kurondegwa n'ubutungane nawe nabikumbuka kazi ko yigeze kwezi kiganira akademu kara kavuga ngo abahungu bo mu Kamenge ngo baranuka bakakafunga ndo hivyo bose tulipambana man jewe ndi umuntu ntahura entertainment cyane abwo muransengera man unajua kama vile
ejo mushobora kuvyuka mwumvise nironge habe nka création y'uruposto wasana serikali yanipatia. Sema weye hago weje muraniumva sasa weye chamo cha Harmonize ngo kiserikali. Uko na connection gani kiserikali mpaka unakuwa unafanya vitu watu wanaogopa hata wanasasimbizi wao waweza kumfunga. Connection nimwe irengeye kuba yuko ndo murundi gusa. Nabazo babeshe ngo hariho ngo vyikimenyane nta kimenyane gihari. Apa Burundi nta vyikimenyane gihari bro. Urazi ko barakunyara. Abantu batinya gukora zya content zawe ukora ko bavuga ati kashare kapane kisipana. Itahuye man. Je none ndukanye n'abandi ko ega abarundi benshi ntibubaha baratinya. Je nanje rero sintinya nduba. Urazi unajua kwenda mbele ya kamera unaanza kuongea vile vitu vyako kuhusiana na wanamke. Masugi sijui nini masugi nini Masugi jene ibyo yabiwage kwa aho namba wihenze ko ya moya mbili nini ngugira ukubita moya mbili unatushutia kureshi wapi na wapi tuangalie vipindi vyako none si bisanzwe none Francine niyo saberi keri rukaba yambaye gute niba kamera ibyo bayambaye kwa mnache iyo bitu ahubwo aho nyene bikameye acha n'abantu bagenda bakagira amakuru se bambaye imbana mishino gusa bakagira bakabafilma kandi bigaca none je nkame umukobwa yambaye ijipo canke ivyo bintu sasa ngoja ali twebwe uno munsi baratubwira neza yuko kwambara imini ubuta imico nakaranga vy'umurundi ahubwo buzanye akaranga rindira tandukanya kwambara imini ubutaye imico pour le moment kubera ubwa mbere bagenda bari gusa nta miziro yari bwa bo genre kera hari imiziro umukoroni ntihari bwaze atuzanira amaporno yiwe atwereke yuko mu bihimba vyirondoka hari mu swing uravyumva ko ari ibindi bintu urasikia rero ico gihe rero les parties intimes zashe zinduka les parties intimes plutôt kera umuntu yaragenda ari gusa areze uravyumva niba oya barambara ububindo nta kibazo cyari gihari mugabo ivyo vyabayeho uravyumva ivyo oya ni ibintu vyabayeho inyuma yuko bagize inyuma yuko umuzungu aje aratwereka yuko mu bihimba vyirondoka ari mu swing uravyumva rero bimaze kuba swing ucutangura hacatangura ivyifuzo muri ico gihe kubera kera vyazira yuko umuntu dabo nkariga banga ari banga mwe mukora by'ubusambanyi kera gitwi banga ryabubatsi kubera iki nibanga ryakora abubatsi unabisikia mzee baba ndo maana leo umuzungu amaze kuza kwereka yuko amabere agira wiki manake muri ico gihe muco w'ikirundi dusha duhisha ivyo duhisha ubwambure vyahindukiye ni vya voilà rero kwambara mini ni so parce que mini icituma ujya mu biri nyanda kwifuza mugabo kera ntage maze avuga ati ngurumva ngo kera ngo bambara ubusa kera bambara ubusa kubera hari imiziro hari ukizira nta mara yazari zihari sivyo nta mahoteli yarahari nta ma restaurant yarahari naraza nganka doduru yakangaburira naraza ngabunyiriye ko yakandaza kamata ivonekane izura yako kama moya ravyo unabisikia ivyo rero ari ibintu umukoroni yagera twonona tuze tuvyemera twemera ukuri twari hama tujane nibihe tugezemo kera namba umuntu yarakuraza uba tuzaniye ngo amakaye n'abarundi nitukicizera wende kuja kwiyandikisha ngo none kawaida kubera iki twarononywe ubu nitugenzwa nakeza ari abantu bakora bagikorana na sekibi uravyumva kera abarundi twari bamwe twemera imana imwe twarakundana mugabo ubu abantu ntibagenzwa na kamwe sasa je uno munsi ngoma ndakubaza uko grand frère na ukubali saka ndi uzi vyinshi kundusha hari ibintu vyaje vy'amadini urumva rero muri ibintu by'amadini hacabaho ibindi biza kuzibira ibindi kera ugomba kurongora ntibaraba nguru umukiristo nguru umuislamu nguru umuki lakini leo sasa bilibadilika umukiristo kuja kurongora umuislamu ni bitu birefu none ni vyenda bakoroni bazanye ni bitu birefu kera twese twemera imana imwe abarundi bose barabantu uravyumva twemera imana imwe Mungu moya
Sasa none nk'ubunya tuvuga ati bana kuko wanasemaga kama kijana ni ajira ya kesho. Leo tuko hapa tuseme hivi bana tugarukira kwanza tugarure kwa kuntu abasokuru bavye tugaruka kubamo tuve mu gikoroni. Umeona tutuye mu gikoroni. Bikunda. Biragoye. Ibintu gusabye ngene bishoboka nukwemera ibihe tugezemo. Urabyumva? Hama tukajana navyo tumenya gusa ngene tuvyitwara mati okay. Ibihe tugezemo nuku nibi. Ti okay. None tuvyitwaremwo gute? Kubera kwambara ubindogo ntigikunda. Wambaye akabindo yamata man. Urabatswe n'ivyo nabivuku. Yo reka. Man ugwana barugufitiye amatako. Ingidi zubumesha kutoto. Unana umva gwambiko akabindo. Amusanga abantu bogwama mu mpimba. Ngo yafashe ku ngufu. Gusa samwe hariho n'abavyeyi bagwamo. Urabizi ko n'ama prison aribo baya. Kera umuntu amenje baca bamwangatse. Canke bakamwica. Hari ivyaha wakora bagaca bakwica. Ugapfa. Urabyumva? Mugabo uyi abakoroni batuzaniye ewa. Tapapita kweli hapo. Urabyumva? Unamusa aro abavyeyi usanga unamulea mtoto umwambi kuduhuzu tugeri ino ngo nuka kiri umwana akishakuwa sasa jua mizowe asa kuiva hivyo bana basi ni mbaya biana tunaanzisha ni nyama biana tunaanzisha hama ngo twengo nitwo twonona abakobwa babo ndo tushafika hapa. Yes, bakunzi ba Charlie TV tuko turakora ariko siniko nataka dumwaya nka Simbizi nabwiye ngo turatakaza time no nta time tuko turatakaza tuko turayaga kandi kuri byinshi cyane byubaka we talk about culture imico abantu tugiye dusanzwe turimo no munsi bamwe babifata gutandukanya abandi bakabifata ukundi ariko Simbizi nabo bafise ingena bibona ariko reka tuyage neza cyane ku kintu cha watu ambao mwa entertainment wako wanasema kwamba umuziki w'u Burundi wataye akanovera. Umeona? Ngora ta akanovera. Nga hanze ariko barankoresha n'ikiganiro jewe na burofu. Umeona? Ngo umuziki w'u Burundi ngo warataye akanovera yivanye n'amajambo agiye aririmbwa mu muziki. Ngo mihini. Umeona sasa kama Simbizi wowe usanzwe uri no mu director ndetse aje mu producteur asanzwe akurikirana byinshi hari byinshi muba mukuye kubona umengo vyohinduka kugira ngo umuziki ugere ku yindi ntambwe twifuza cyangwa mu Burundi wari wose yipfuza kubona wahize akavuga ati turishima ibikorwa by'abana b'igihugu niziye kwanza ibi bitu bineze kabadirika. Nta muziki hari mu Burundi. Muziki mu Burundi warapfuye. Umuntu wenyine novuga yuko akiririmba umuziki w'u Burundi. Umuririmbyi mwagerageza nawe bari bakuye nawe kumubwira. Ujya mbida tanturumva ko ari imbuto n'utwiye. Rero abarundi iya rero novuga yuko ari we yafashe umuziki w'u Burundi awushira ku gihe. Agembi data no murimbye yarakuye kurikirana. Urigera mva akora ngo na mapiano ngo amaki wapi kandi indirimbo yiwe yose iba yisangije ifise message. Ako ndibaza mwe yose yabonye indirimbo ya so uno munsi ngo bangya ngo bangya bandi ngo je nyanga rero. Yabagira iki ngaho umenye ko umuziki mbere atakora akora umuziki mu Burundi. Niyo mpamvu rero nico kintu cya boro cyari gikenewe. Abarundi bamenye gukora ibyo ntuzo baza abantu hangaza ngo bakundishe ngo abarundi ngo dukunda ibyacu ushaka dukunda ibyacu uri kurimba iby'abatanzania reka dukunda iby'abatanzania bagize original we ushaka dukunda iby'iwacu ngo tujana nibihe umefite amapiano ngo nibi ushaka nkunda amapiano hari ayavre muri South Africa toka nca numva ajya bakene ko dukunda iby'iwacu ntibaririmba iby'iwacu bakubaririmba amapiano binatoka kure namwe bwe ni mukora umuziki mu Burundi bahamba munamo mu bempose none birashaka nk'uyo wicaranye n'abaririmbye ukakombya cyane waze hapana mko munapiga muziki ya hilofa mutubadilishie ega rero benshi bigira ngo nitubwirana nini yani banakorea utilia fujo munani mu kipindi lakini bakifikiana mbere kwa mbere bidoga ngo abarundi ngo ntibakunda iby'iwabo ntibazofa bakunze iby'iwanyu mugira amakopi bazukunda bige original batapenda bile bien mediririmbira karimbo kamezuko nawe ucuja ngaho je sais tapenda ya Medi tapenda yako
akona gisirori arenda Tanzania akatulia akalia bisho muziki barorero nyene so bawishe unapata wanasema opportunité pendant 20 ans Lolilo no muririmbyi wa mbere yuri indege novuga muri no generation shasha gwera abantu bakoze umuziki gwera myaka 2000 kuduka Lolilo no muririmbyi wa mbere yurijwe indege no muziki sivyo novuga yuko muri aba baje bakora no muziki yabamesha Lolilo aba baririmbyi bita bavuwayo cyanda kubwiza ukuri hari abaririmbyi ba kera bari biyubashe bacancu wasanga aba professeur ku mashuri arabigisha wasanga mu kuririmba basobetse papa bicaye hacyazero umuziki w'abantu bita bavuwayo batatahura ari umuziki w'abantu bari kwa abantu amahera bariko atangwe abantu ko barawutahura ubu nibo bari ko arapiga malare kuri no note rero muri bajya bavuwayo ba mbere babayeho Lolilo ari kuaga Lolilo ari mu ba mbere buri indege Lolilo n'umuririmbyi wa mbere agishira ko akaboro ko none ibyo chancho amisara imubona akaguruku mahereni biki byari bihari haba hakuna rero muri abo rero umuririmbyi wa mbere uri indege yitwa Lolilo aravanga bima batwi yabaye tourner he si muri Hollande niyo yabasi ntiyari impunzi yavuye haragenda muri Hollande ajanywe n'umuziki jonote hamwe umuntu akagaca agenda yidoga ngo ndamariza myaka 20 ataho ndagera ndibangwa ngo yarigeze kuronka diri nini ngo sinzi yuko nimbare album yihe ya kera nyene kera peut-être wari yabimamatu unasikia oni safi fresh umeze neza none muko mutashiye muza direct hari Gombere urumva ngo bakampatia diri ya kusema kwamba iga album yiwe waifanyie launch nje walipe sasa akabiharibisha yeye acha yigira hapa kwa papa Claude hapa Buyenzi hapa unamuona bacha babibigira copy CD bakasambaza pare CD ku Demiride nabikumbuka bimwe agenda gufata abantu bari kwarigurishije ubusede rero no muri ibyo mbere yagurishije ama CD no muririmbyi wa mbere asoye album jewe nariba mahera mere ni beki kugira nje muri sale ya video kuraba indirimbo za Lolilo kugura uwundi muririmbyi birabawe sasa leke nenda na ria sasa ngo bamusaidie toka hapo wewe Lolilo je ndi muswahili mugenza wawe toka hapo Lolilo twese turabaswahili nizahita ngo ni muswahili kwanza uyise mu Tanzania ubona ngoma makini nambara abantu ba mbere ba faking ubuzima n'abatanzania Umutanzania arakwemeza yuko afise Lamborghini agira ku ivero natachari byandikaga ngo babayeho ugiye kurira umuntu ya social media amugaca ugenda kumuririra umu acha yo bitu Lolilo metuangusha kweli sasa ni hivi jewe ni juu sijapata opportunity ya kuongea na Lolilo napata ariko kandi acha mimi nimpidishe message yangu hapa kuko ajyanye umuziki bari bose bakora sibako nalia sasa ukienda kumulilia sema unampatia chat umeona unamfanyia yeye ajiona sasa yeye kumbe ni shapanda waje wa Tanzania wala wa jamaa wa nje ni wasenge sana none nka Lolilo yuri indege akatoka hapa kaenda Lolilo n'umuntu yakoze ama concert za South Africa za London za Belgique za France alicheza alitembea uno musi nacagenda muri media karabwira abana bari kwaravuga ati mu myaka 20 naco urabona ingene abacintege umupeta atanguye none nk'ubupeti bwa Olege bwa Berry Music bubonye nk'ijya message bucavuga gute ati na mimi 20 ans je gusikinta ndamuhana cucu ubwenge ma opportunité mu muziki ziko kandi ikintu wamenya iyo opportunité ntoya uyikamishije iraba nini sana kandi racinzira nabandi urana nk'ubu uronsa amahirwe ukayitwaramwe neza pele ndo mana tamungwa Nigeria ni paterari mana nipera basi badondabire kwa kwa sana hapa wanaendelea kunani jena hariho mariage yabaye muri Tanzania yari Aristote wako chuma msanii wa Burundi salienda lakini sasa walimtambulisha pale abakusema ni msanii alisema ni nini Aristote avuze eti niko na shabiki wangu kutoka Instagram shabiki kutoka wapi Instagram ambaye ni mzaliwa wa Burundi akanambia hivi Aristote mimi niko naenda Burundi lakini acha nipitie Tanzania nikuje kwa ndoa yako urumva akusema ni msanii ni shabiki wangu
Ni bibazo. Ngo rinda sata fika gapa. Atavimba nirina ni na Diamond. Reka umuririmvyi mu Burundi twa Mr Champagne salute. Heshima sana mzee. Umviriza reka ndabibiri banga. Okay. Umurundi yakana yuko ari umurundi rekana nawe. Umunyamahanga akora ivyiza akabikorera igihugu cy'u Burundi ni mumushigikire. Jure munyamahanga yeye bakaba baramuje Imana uzo abakongomane barakundana. Sana. Jenga no kwisabira support ona kwimburugini yanje kaboze. Nga hano umuntu ngayo kwiyumvira ngo anterere n'ibihumbi 100 ko kuse. Akuna. Menga shiyize umunyekongo ngaha ariko arakorera ingiwa kipiya abakongomane bakaba barafanya nini? Kwavuga ati ujya mpita mu gihugu kitari iciwiwe. Shani support. Me anafika na honore inchi kora chaguma atagasa. Uravyumva? Manake sasa. Ngomba ndange message ku Barundi. Nitutashigikirana ku bantu bafise vision bafise abantu bagomba kugeza igihugu. Hazoza abanyamahanga ngaha batwinjirane bashigikirane muri ico gihe ivyacu by'abanyamahanga nkuko no mu equipe ya football usanga huzuye abanyekongo gusa. Asante sana kwa ujumbe. Hapa tunamaliza. Elewe. Abapinga namwe mupinga ivyo turavuga shauri yenu. Tata nashigikirwa ko umuziki w'u Burundi. Umuririmbyi Bere Chris nashigikirwe n'umurundi. Jewe ni munshigikire ndumurundi. Nanje mujikire ndumurundi. Pourquoi pas? Umurundi ari wose yubaho. Ama televiziyo y'abanyekongo bazoshigikirana. Hazoza nabandi bashigikirana. Hazoza abaririmbyi bashigikirana. Kwa hiyo turadusundura. Kesa kunzi basha TV murakoze cyane natwe twahejeje content ndibaza ku bantu twariko turayaga Imana ibahezagire cyane kuba mwagumanye natwe. Ciao. None gasha no tugumanye natwe ico bazokora gusa barapfungishanya. Uzomfungisha jewe. Bashigikira namwe mupfungisha. Jewe uzomfungisha na minta mutiyagayemo sinzobana n'ivyo ndamubesha ni mwamo. Jayo ndagutwara imwaro agufungisha juvayo murungikira inkuba. Amurofa. Babura kuzigikira urazi ama acha sharika tubireke twashane nabe kwe. Twende.